nzoka ntituyibagiye. Iyi wono w'inzoka uvura mu bwoko bwa amibe, ni umuti wo ku rwego rwo hejuru, ariko umunyagihugu wese arawuronka uko biba bitegerezwa. Ntitwibagiye iyi amarbendazole, amamoxicilline n'iyindi ikiri muri stoke. Imiti ngaha iraboneka cyane. Hanyuma iyi ni frigo tubikamo imiti, murabona yuko isanzwe ngacometse nyene ngaha ku muyaga nkuba. Aya mareactif nayo bita ama CRP, ibi nizo bita ama ASO, izi reactif nizo bita seroidale n'izindi nyene ngaha zitandukanye, amagrupa gisange n'ibindi. Ni muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura, ni ku birometero nka 20 uva mu gisagara cya Bujumbura. Aha niho hubatswe ibitaro mbere bivura abana n'abakenyezi bibarutse ku buntu. Ibi bitaro rero ni ivy'imvukira zaho zagiye hamwe mu ishirahamwe bita Tuvurwe Neza, maze baca bashinga ibi bitaro. Abaza kuhivuza bose barashima. Mjani twahabona Imana Aline. Mva ku mutumba wa Raro. Hano mwaje kwivuza babakiriye gute? Nukuri baratwakira, sico kimwe na hariya ku ivuriro ryitwa ko ari rya leta. Yego. Ni byo kuriha amafaranga bimeze gute? Haba ku bana, ku bana nta muntu ashobora kuriha, kandi ku muntu yibungenze ntariha amafaranga ngaha. Murashima none? Turashima kuko hariho akarusho kanini gasumbije hariya. Bo kwizera ari. Yego Aline, muva he? Ku mutumba wa Raro. Baje kwivuza muvuza umwana? Twaje kuvuza umwana. Bamaze kubakira? Batwakiye nuko tutaragira. Twaje dutevye turindiye abandi bakiri ku murongo, nako turashikiye. Ni bwa mbere mari muje? Oya. Mbere babakiriye gute, babafashe gute, mwarishe gute amafaranga? Maze kuza kane nzana abana ntandi 10 baranyaka. Murashima? Nukuri ndashima ndakenguruka. Nitwa Baranzira Evariste. Yego Evariste, hano mwaje kwivuza mbere? Yego. Musanzwe mufise ubugwayi? Yego. Bamaze kubakira? Muko ntitwandikisa. Babakiriye neza ariko? Yego. Ni bwa mbere muje kwivuza? Mubona gute ingene babakiriye, kumbe nimba ibyo mumaze kubona mubona bimeze gute? Twakira neza nta ngorane. Nitwa Irakoze Audrey. Yego Audrey, hano waje kwivuza n'ubwa mbere cyangwa waje kuvuza umwana? Naje kuvuza umwana ariko si bwa mbere. Warigeze kuhaza? Babakira gute? Batwakira neza. Abana babavura ku mafaranga angana iki? Babavura gute? Abana babavura ku buntu. Nawe Dr. David Acunga ati twakira neza abagwaye. Bwa mbere turabashimiye ko mwaje hano ku ivuriro ryitwa Centre Medical Lumière de la Santé, CMLS mu funyafunya. Hanini kuri iri vuriro ry'iwacu ngaha hanye twakira abantu benshi, ni benshi. Igitigiri tufatira ko hanini usanga ari abana canke abantu nka 40 babaye bakeya, babaye benshi naho barashika 80 90 ku munsi. Mubakiragira murabitaho kubakira nawe? Yego turagerageza kubera twebwe turashobora kubakira, ariko abantu wakira niho bonyene bovuga neza ko ngene bakira, ariko kuri twebwe turitanga. Hanini baba bagwaki nk'abana? Abana kenshi usanga baba bagwaye nk'ingwara nyene z'ubushuhe cyane cyane. Usanga umwana yaje yashushe, hama ukacurondeza nyene nka kujya umuganga arondera kumenya ico umugwayi wiwe bagwaye, cyane cyane haba ari ico ubushuhe cyane cyane. Imiti bararonka ikwiye kubisanzwe mu tungwa nta ntibidoga? Imiti barayironka kandi benshi nibidoga. Umuyobozi w'ibitaro Innocent Imana ati dutanguye vuba, atariko twatanguye neza, naho nyene rero hari duke tukibura. Ni jewe nsanzwe ndongoye ibi bitaro byo ngaha
ivyo bita Centre Medical Lumière de la Santé. Ego. mubona ibikorwa bigenda gute hano ku bitaro? Ego, ibikorwa biriko bigenda neza no kuri ntawo bigaya. Ku ntambwe gushika ubu ibikorwa bimeze neza cyane. Abenegihugu baragerageza kwitura ahantu, hanyuma natwe tugashiramo ingufu dufatikanyije n'abaganga dufise ngaha, baba aba médecin, baba aba infirmier, baba aba laborante, baba aba gestionnaire, ego cyane, baba aba veilleur, ego nabo twita aba travailleur. Bose turagerageza kugira ante gukorana kugira ngo duteze imbere na cyane cyane amagara y'abenegihugu muri kano karere. Nta duhara kumbure rimwe na rimwe. Ego, ingorane zo ntizobura. Bakunze kuvuga ngo nta muntu yikwiza, koko nta muntu yikwiza. Mucamake mu ntango biratugora cyane, mugabo ariko naho bitugora turagerageza uko dushoboye kose, na cyane cyane mu kwitanga kuko nk'ubu dufise abakozi batari bake bashika nka 13 bose hamwe, ariko ubwitange bwabo turagerageza gukora naho kenshi tudashobora gushira imbere imishahara, mugabo tumenya yuko turiko turakorera abenegihugu, kuko si byiza cyane yuko mu magara y'abantu dushira imbere imishahara, na cyane cyane turakora ikintu bita volontaire. Ego cyane. Arakaza Salvatore aserukira ibitaro imbere y'amategeko ati hari n'indi migambi myinshi mu bijanye n'amagara y'abantu dufitiye abanyagihugu. Migambi yakazoza dufitiye aha hantu n'abenegihugu baho, twifuza kubaka ivuriro ryiza ririmo ibikoresho bikwiye, ririmo abaganga bakwiye, ibintu byose bikwiye. Uwo n'umugambi wa mbere twifuza imbere ya byose. Turakora ariko ntidushoboye, na cyane cyane ko twatanguye turi ugwaruka, hari uburyo hari aho tugira tukananirwa, ariko ikintu ca mbere turasaba leta ishigikire igikorwa cacu, kandi tugasaba n'abandi babishoboye bashobora kuronka abantu boterera muri uwo mugambi, donc ababaye ko bashoboye kuba dushikanako bobadushikanako, tugabereka imigambi turiko turakora kugira ibintu bibandanye bitera imbere. Murakoze. Musitanteri wa komine Nyabiraba ati ibi bitaro byaje hageze kuko muri iyi komine yive kagera atabindi bitaro byaharangwa. Simbananiye nk'abandi musitanteri wa komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura. Ego umusitanteri, hano hari ivuriro dusanze riko rirakora kandi ryakira abantu batari bake ko twarishikiye. Iri vuriro mwebwe murarizi murize kwiki? Nivyo nkuko mubivuze, hariho ivuriro ry'abigenga riko rirakora hano mu Nyabiraba, rikaba ryitwa Centre Medical Lumière de Nyabiraba. Ni ivuriro ku by'ukuri twishimiye, tuzi neza. Ivuriro ryaje ryishura ku bibazo by'abenegihugu, kuko nko mubibona ikomine yacu ifise population nini, abenegihugu barenga 66,000. Twacha turaba abenegihugu bose badafise accès kwivuza ku docteur, icyo no kwita consultation médicale, ntibaho. Nibyo turafise ama centre de santé atari make, ubu tugeze ku centre de santé 9, ariko ayo yose nta mu docteur n'umwe arimo ushobora gufashiza abenegihugu. Ni ukuvuga ko umuntu muri komine akeneye kwivuza ku docteur ni mpaka afate rugendo aje mu gisagara ca Bujumbura canke naho aduge mwijenda canke Rwibaga muri komine Mugongomanga. Aho naho hakaba atari hafi namba, kandi hakaba hamwe hatorohereza abenegihugu bivanye na climat uko ibisanzwe imeze. Iri vuriro ryarafashije cyane kuko
rifise abadoktori babiri bariko baradufasha muri consultation y'abenegihugu, hanyuma kandi rikaba ryarakize neza cyane kuko ryashizeho umugambi wo kuvura abakenzi bibungenze abana batafite imyaka 5 ku buntu. Rero ku bwacu ni ivuriro ryaje ridufasha cyane, kandi kuri tubona ko abenegihugu bagishimiye. N'ikimenyamenya nuko muca muraba abaryitura uko bangana, muza gusanga abaryitura ari abantu benshi cyane. Murashobora kuhaca mukabaza ibitigiri baraza kubibaha, ariko uko mbona abantu bisukira bagitura ndabona ko bagishimiye rwose. Nizera ko ndiko ndayaga n'abasanzwe baserukira iryo vuriro, kuko ni vuriro rifatanye n'ishirahamwe ryitwa Athene, so tuvugwe neza do Nyabiraba. Abarongoye rero ibyo bitaro bavuga neza ko bafise umugambi wuko bo kubaka ibitaro. Twizera ko bazobishira mu ngiro umugambi w'ibitaro barawufise, ariko kandi na commune irafise umugambi wo kubaka ibitaro vya leta. Ikibanza twaragiteguye, turiko turisuganya mu kurondera ibikoresho, hana ingobo n'ibijanye no kwegeranya amabuye, amatafari n'ibindi dushobora kwirongera twebwe. Hanyuma twifuza ko bikunze ibyo bitaro byubaka mu bikorwa rusange, nk'uko tubikora kuri ishuri ry'imyuga. Aha hepfo mubona dufise ishuri ry'imyuga ngaho, rizoba rigeretse inshuro 3. Uze mu Gasarara ntitwovuga ko hibagiwe abanamba, ariko ngira ngo ikintu cyose kiba igihe cyaco. Mu Gasarara ikintu ca mbere hari hakenye amabarabara. Burya atabarabara rihari riri ahantu iterambere ragora ko nturihashika. Ubu rero ico c'amabarabara twagikemuye, kuko murabona ko twayimvye ku misozi yose, imisozi wa Gasarara hamwe n'umusozi wa Mbare, turazana Nyabibondo hamwe na Mayemba. Gushika ubu turiko dushirako ibiraro, turiko tugira effort cyane kugira ngo twubake ikiraro gihuza umusozi wa Mayemba hamwe n'umusozi wa Gasarara nyene. Hama murabona ko mbere twinjiye gushika muri commune Isare, aho twimye barabara rihuza umusozi wa Mbare hamwe na commune Isare ufatiye ku barabara rya Asrida. Iryo mbere twashize ko n'ikiraro imoto zirashobora kurengana zigashika bitishingamano. Ni intambwe rero ikomeye cyane. Ibyo bidufasha ko dushobora gukora rijya vuriro ryo mu Gasarara neza, turyubake neza. Ure ico ndiko nkora nuko iya block ya mbere twubatse, block ya mbere twiheraheza, hanyuma ikabira tangura gukora. Aho mbere nifuza ko mu kwezi kwa 2 yo kugurura, hanyuma tuzoca dushiraho rero izindi block zisigaye mu nyuma. Aha novuga nka block hébergement, block maternité, home, cuisine pour le personnel, n'utundi tunyubako dushobora kuba dukenewe nka morgue n'izindi. Turifuza rero hajya kuko tubona uburuhabe n'ibihugu bagira hajya ahantu. Novuga ko ingufu zose ubu twazitwaye hariya kugira ngo turabe ko ibyo kugana naho byagenda neza, no bagashobora kuronka bivuriza.